umuhungu murabona yuko ariko ariraba mu cirore. Uno munsi kino cigwa rero ngomba yuko umuntu wese acirabamo, kiba icirore c'ubuzima bwiwe, kiba icirore c'ukumenya umuhamagaro wiwe, c'ukumenya igikorwa abwirizwa gukora, na cane cane agikora kugira ngo abandi babeho neza. Bibiliya iti nta kintu gishasha kiriho musi y'izuba. Ingorane canke ibibazo tuba turimwo n'abandi barabiciyemwo kera cane, nico gituma vyandikwa. Nimba dusoma ibindi bitabo bikadufasha, Bibiliya nayo ni igitabo spesiyare twari dukwiye gusoma kugira ngo kidufashe gusumba. Kanatsinda nico gitabo kimaze kugaragara ko gisomwa n'abantu benshi kw'isi. Natwe nyene murazi yuko kino gihe dusanzwe turi mu bibazo. Rero mu Kirundi baraca umugani ngo umuzimu w'urubanza uca urundi. Bisigura yuko ivyabaye kera bishobora kuduha icigwa kugira ngo dushobore gutora inyishu y'ivyo turimwo kino gihe. Mvye ko twigishanya canke tugasubira kwibukanya inkuru yanditse mu gitabo ca Bibiliya y'umuhizi Gideyoni. Aha rero akabazo ka mbere umuntu yotangura kwibaza naka gakurikira. Bibiliya yita Gideyoni umuhizi w'ukwizera. Kubera iki Gideyoni yiswe umuhizi mu kwizera? Ivyo nivyo tugomba turabire hamwe. Turabe ingene vyagenze, kumbure nawe uraza kuhakura icigwa gikomeye. Ndazi neza yuko tuzaguheza iyi nkuru nawe ubuhizi. Tuzaguheza iyi nkuru nawe uri umuhizi nka Gideyoni. Tuzaguheza iyi nkuru aya ma esupuri aza yagufasha. Iyi nkuru ya Gideyoni iri mu nkuru zanyuze muri Bibiliya. Sinsoma igisomwa, ahubwo iyi nkuru ngenda ndayivuga mu majambo yiwanje nisunze ivyo nasomye. Nuko kugira ngo ducungure umwanya. Ubwa mbere iyi nkuru tuyisanga mu Bacamanza igice ca 6 guhera ku murongo wa mbere. Umutwe w'amajambo uravuga ngo Abamidiyani batwaza igitugu Abisirayeli. Voilà. Gutwaza igitugu abantu mu Gifaransa bavyita dictature, ni tyrannie. Voilà. Andi majambo bayita intwaro y'agahotoro. Akamukumve neza. Un pouvoir tyrannique. Barabibonye, twarabonye yuko mu ntwaro y'agahotoro canke mu ntwaro y'igitugu atategeko na rimwe rikora. Ukurushije inguvu araguhonyora canke aragusatura, nta kindi. Ingimba nikora. Ubwa mbere rero Abisirayeli bakora ivyaha bibihira Imana, bayivako batangura gusenga izindi mana, izabayari, bakora ivyo bigombeye. Voilà. Ubwa kabiri Imana imaze kubona Abanyisirayeli bariko bakora ivyaha vy'ubuyobe, ica ibagabura mu maboko y'Abamidiyani, baca batangura kubacura bufuni na buhoro, babashira mu buja. Voilà. Imana niyo yaretse Abamidiyani iti reka babankanyire amanyama bafise ahere. Ngo batangura kuza barakindagira imirima yabo, udutungwa bari batunze bakadutwara. Voilà. Barabanyaga basigara imbokoboko. Ntibabatwara ivyo bitungwa canke ngo bakindagire iyo mirima yabo gusa, ahubwo wagira ko n'iterabwoba ridasanzwe. Ngo Abanyisirayeli barigonya, baratabaromoka, bahungira mu masenga y'amabuye. Ngo bibera muri ayo masenga kubera ugutinya Abamidiyani. Mu yandi majambo bari barabariye umutima. Ubwo bwari ubwa gatatu. Ubwa kane ngo Abamidiyani bamara igabo Abisirayeli. Kumara igabo umuntu ni mu gihe nawe nyene atari yoroshe, mugabo ukagerageza gukoresha inguvu hanyuma agaca bugufi agatekana. Baca umugani ngo ingungu ihura n'ingunguza.
abanyisirayeli bari bigize basura ivu baca bahura n'abandi basura ivu basumvye. Ngere ndabivuga ko kugira ngo sinze kwirigwa ndabigarukako. Mpereye kuri pwe ya mbere, abanyisirayeli barakoze ivyaha. Twebwe abarundi twarakoze ivyaha, twaragendeye mu macakubiri, twaricanye, twaratotezanije, twaragize inzigo, ishari, twararoganye n'ibindi. Kabiri, Imana yabatanze mu maboko y'Abamidiyani, babatwaza igitugu, babatwara babacuritse. Abarundi twaciye dukorokera mu maboko y'abadutwaza igikenye, mu karenganyo, bakiba ivyacu vyose bakabimara, ivyategerezwa kudufasha kubaho neza bakavyiba vyose bakabiheza. Ngaho ahubwo bakatwica no kutwica, abandi bakabomora, abandi bakabanyuruza, voilà, akarenganyo kakaba kenshi. Ubwa gatatu ngo bahungira mu masenga y'amabuye kubera ugutinya. Ubu hariho abarundi benshi bahunze kubera ugutinya ababahaza, kubera ugutinya abagomba kubica, canke bahatswe no kwicwa. Murumva turiko turagira parallelisme kugira ngo mubone yuko ingorane zari hico gihe zidatandukanye n'ingorane zisanzwe ziriho kino gihe. Ubwa kane ngo Abamidiyani bamara igabo Abisirayeli. Burundi hariho abantu nabo bari barigize igabo, bigira vyinshi, bigira intakogwako, nukuvuga ngo bakica bagakiza, mugabo ubu nabo vyarahindutse. Ubu hariho abari mu buhungiro bari bikoko bavuga rikijana, hariho n'abari mu busho, hariho n'abari voilà mu mpimba. Abo rero bavuze nta wasubiramwe. Kubera ya ntwaro y'agahotoro, ya ntwaro y'akarenganyo, mugabo nabo baciye basanga hariho ababasumvya akarenganyo, baca barabarenganya. Voilà, ubu rero nabo bariko bararenganya neza cyane. Ubu rero abarundi ivyo turiko turacamwo, turi mw'ishure akanyarigabo, bamwe bamwe kariko karahera naho hariho abakigasigaranye, ariko kariko karahera. Nico gituma nama mvuga nti iyi ntwaro irimwe abakozi b'Imana. Erega abo bantu Abamidiyani Imana niyo yabaretse iti reka bamarigabo bajya batipe. Ubuzima turimwo uko bwoba bumeze kose ndazi yuko ari bubi. Mbega turatahura ko turi mw'ishure ry'Imana, turatahura yuko Imana yabiretse bikabuko. Hariho ikigomba ivyo ari byo byo anke kakanyarigabo gushika n'ubu ntikaraduheramwo. Ivyo nivyo tugomba turabe ingene vyaciye bigenda. Ubwa gatanu ngo kubera iryo terabwoba, kubera uko kubasahura, ngo nta nagaka, ngo nta nagatungwa, ngo nta n'indogoba bari basigaranye. Ivyo vyose abo bantu baravyigaruriye. Ubwa gatandatu Abamidiyani ngo ico gihugu bagihinduye iyondoyondo. Bibiliya ivuga ngo iyondoyondo uko nyene. Ivuga ngo ico gihugu cahindutse umusaka. Abantu barabura ingene bifata, abantu bagakora kuri iki bikanka, nukuvuga ngo iyondoyondo namwe muraryumva. Mbega Uburundi kino gihe twoba turashika aho tuvuga yuko twoba bwahindutse iyondoyondo? Bo ico mwebwe niwe mushobora namwe kucishura. Yego turi mu cigwa kidasanzwe. Ubwindwi ngo Abanyisirayeli baja mu karindiro kubw'ubwoba bw'Abamidiyani. Nukuvuga ngo Abanyisirayeli baja mu kangaratete. Voilà. Baragira ibintu bimwe bita gukubitika neza. Baragira bati basha aha turemeye kabisa. Abarundi ubu turashika ahantu twovuga duti basha aha turemeye kweri. Ibi bintu oya vyarenze basha aha nahi Imana gusa. Abarundi turashikaho tuvuga duti basha turemeye guca bugufi kweri, turemeye guca bugufi Imana. Ijambo ry'Imana mwibuke ko rivuga ngo ni abantu bitirwa izina ryanje bemera bakicisha bugufi bagasenga barondera mu nyonga hanje bakava mu bibi vyabo, jewe uhoraho nzobumva ndi mwijuru ndabakiriza igihugu. Aha hantu turahashika, aha hantu turahashika.
gushika yaho duca bugufi, gushika yaho twibabaza tukisonzesha. Voilà, mwibuke ko turi mu minsi 40 yo kwisonzesha. Ubwo 8, aha ibi murabisanga ku murongo w'indwi, ngo ico gihe abanyisirayeli bamaze kubona bari mu kangaratete batakambiye Uhoraho Imana yabo, yani majambo baremeye baraca bugufi. Voilà, gusubira ku Mana, iki nico bita gusubira ku Mana. Baremeye barihana ivyaha bakoze, ububegito bwose baravuga bati ububegito nibwo bwadukwegeye kabisa, tubanze twihane bahungu, aha shwaje tutohahera. Ico gihe ngo bamaze kwicisha bugufi baronka umuvugishwa n'Imana, arababwira ati Imana yarabakuye muri Egiputa irabazana, murayivako, ubu rero ko mwaciye bugufi murakira. Ubwo 9, bukeye umumarayika araza asanga Gideyoni aho yariko arakubitira ingano, ngo Gideyoni yari ahantu mu nzu yo mu kuzimu muri cave yinyegeje. Yandi majambo yari mu buhungiro, agira ati abamidiyana aho bambonera barankura ku mutwe. Umumarayika aramubonekera aramubwira ati Uhoraho ari kumwe nawe, wa muhizi w'inkomezi we Gideyoni. Voilà, ubwo 10, Gideyoni aratangara ati wapi, Uhoraho yaraduhevye, dusigaye twibera mu buhungiro, twarikonye twibera mu kangaratete, none ivyo ni biki? Mana ntubona ko yadutaye mu maboko y'abamidiyani? Reka urazi ingene tubayeho mu Burundi kino gihe, hobura abantu benshi bavuga nk'uko. Iyumvire Uhoraho agendeye nk'abantu bari Nyarugusu canke Imahama canke Kakuma, canke akagendera nk'abantu bari mu Burundi bamerewe nabi. Mwiyumvire ingene boca bavuga, bacagira bati erega Imana ntubona ko yaduhevye vraiment, raba ubuzima tubayeho, raba ugiye kuraba nk'abantu bari mu bitaro babuze imiti, ugiye kuraba nk'abantu batagira ico bafungura, ushaka kugira ati raba vraiment Imana yadushize mu maboko y'abantu babasuma gusa, abantu batunyaga utwacu twose, raba ingene tubayeho. Ubwo 11, Uhoraho yitegereza Gideyoni atehe, genda uko inkomezi zawe zingana, ukize Abisirayeli, ubakure mu maboko y'abamidiyani, ni jewe Uhoraho ngutumye. Ijambo rirakomeye, mwumve. Wibereye mu buhungiro urinyegeje, Imana iraguserutse iti genda, ni jewe ndagutumye, genda. Gideyoni nibishambara n'akantu yibereye muri cave, ariko arakubita ingano, yarakubititse. None ibi bintu nivyo cyane ndiko ndarota? Mana urandungitse jewe n'ukuntu mu muryango iwacu twakubititse, raba jewe ubwanje narakubititse, ati jewe nije ndagutumye, jewe Uhoraho, genda uko nyene izo nkomezi zawe zingana. Voilà, aho tugeze none nta muntu Imana iraho ubwo butumwa, iti genda ukize Abarundi, ubakure mu maboko y'abatwaza igitugu. Yoba ari wewe, yoba ari jewe, yoba ari indegantu, ubwo butumwa yarabuguhaye. Kiheze mbere n'ubu hoba hariho abantu bavuze bati jewe Imana yambwiye uko nuko, jewe Imana yambwiye uko nuko, abandi uko. Mbere n'ubu ushobora gusanga bariho. Nzi coco Imana ntibwira abantu 100, ibwira umuntu uyu umwe, kandi ibimubwiye iramuha na strategy z'ukuntu abigira, iramuha na strategy z'ukuntu azoshikira abo bantu, akababwira ati ebagabo dukora uku nuku kugira ngo. Voilà, iramuha le strategy, nico ngovye kuvuga. Vyovugwa na benshi, mugabo ibiguhaye itegerezwa guca iguha n'ubwenge bwo kubikora. Ntitanga vision itagira provision, ntibishoboka. Kintu y'uburongozi nayo canke ya leadership ni influence, no kuvuga ngo Imana igushizemo ico kintu iguha n'ukuntu ugira influence abantu bakakuzako. Voilà, iguratama
abantu bonyene barumva yuko hari kidasanzwe bakumva isumaku, iyo sumaku ikabazana. Umaze kuvyibona kw'ivyo ukaba usanzwe wari ufise n'ubwo butumwa, ico ni kimenyetso kigaragaza yuko Imana yagushizeko amavuta. Voilà. 12 Imana yamubwiye iti reka gutinya Gidiyoni, je nzoba ndi kumwe nawe. Voilà. Imana yishize ikintu nk'ico muri wewe nituma bikunda, niyo iguherekeza mu ntambuko zose. 3 Gidiyoni asaba ibimenyetso Imana, kuko hari igihe uhabwa ubutumwa ukumva umengo uri kurarota ntubitahure. Gidiyoni rero yarasavye ibimenyetso Imana kugira ngo amenye neza yuko iryo ari jambo rivuyeko koko. Ivyo bimenyetso irabimuha. Ubwo 14 aho hantu Gidiyoni bahuriye n'Imana, Gidiyoni yaciye ahita Yehova Shalom. Ubwo 15 Imana ibwira Gidiyoni iti Gidiyoni senyagura bijya bigirwamana vyabiwanyu, vyabo mu miryango yanyu, vy'ababanyi banyu. Gidiyoni warasimba birengerako arabisenyura, ngo yabisenyuye mwijoro kugira ngo ntibamubone. Ubu abarundi ntiho bahari ibigirwamana tugenderako. Voilà, reka ndatanga bimwe. Ikigirwamana c'amacakubiri, ico nico bacarasavye indaro mu mitima yacu. Amoko atariho, amoko tuzi neza ko ari ububeshi, mugabo bikaguma mu mitima yacu, kandi tukaguma tubikorerako, tukaguma tuvyigamba, twishima ngo je ndiki ndikiriya. Ico rero ni ikigirwamana gikomeye. Iyo narabisenyura vyose abigira iyondo. Nibuka igihe twavuga duti ibi bintu vy'ubwoko, ibi bintu vy'amacakubiri, ibi bintu vy'amoko y'amomekerano tubwirizwa kubisenyura. Ifutanganye mu gihugu c'u Burundi. Mwarumvise ukuntu bahagurutse bamwe batadeyo n'abandi ntiriwe ndavuga, abandi babigize ibigirwamana bakavyubakirako, ntibumva ingene vyogenda. Batubwira ngo mugomba gufuta ibintu abarundi bakuriyemwo biri mu mitima yabo, ibintu vyanditswe no mwibwirizwa shingiro, mugomba mufuta ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Bavuzwe amajambo menshi, ariko reka tubandanye. Yuko vyoba vyiza ko abarundi bitwa ubwoko bw'abarundi gusumvya kwitwa ubwoko bw'abahutu n'abatutsi n'abatwa, kuko ubwo bwoko ntaburiho. Nka mwakunda ico kigirwamana tutegerezwa kugisenyura. Ubugira 16 abantu bamaze kubona vya bigirwamana vyasenyutse barashavura, agomba kwica Gidiyoni, baja kumurondera imuhira yuko apfa kubera yari yasenyuye ibigirwamana vyabo. Buri kintu abantu bizereramwo canke bagize ikigirwamana ni ibintu bitoroshe, ni riske idasanzwe. Haba hariho ababifisemwo inyungu, baronka ubuyi canke baronka ico bafungura ari uko babidugiyeko, bicara ku ntebe z'ubutegetsi babanje gucisha mw'ico kintu, babanje gucanishamwo abantu. Ntuzi yuko twebwe twarenganijwe, twebwe abahutu twararenganijwe, ivyo ntimubizi kuva kera. Voilà, ntimuzi ingene batwishe bakatugoza. Abatutsi nabati muribuka wa mwaka, muribuka ihonyabwoko ryabaye, ntimuzi ingene vyagenze. Voilà, baravuga yuko ari inkewa, barafise ivyo bavuga. Abo babiduza, abo babishuhisha bakaba ari abantu bafise ico bagomba gushikako. Ubwo 17 Gidiyoni agira mobilisation. Gidiyoni akoranya abanyisirayeli, akoranya abantu, voilà, kugira ngo batonde urugamba. Imana naho yari yamuhaye ubwo butumwa ngo aje gukiza abanyisirayeli, ntiyategerezwa gukiza abanyisirayeli wenyene, yategerezwa kubakiza bari kumwe nabo banyisirayeli nyene. Murumva yuko wewe yari umurongozi, yari umuplanificateur, yari strategy zose niwe yazishira ngaho, hanyuma abantu bakaja ku gikorwa. Gidiyoni rero nawe yari gikoko kuri mobilisation. Ngo Gidiyoni arasimba akoranya abantu 32,000. Imana imubwira iti abo bantu ni benshi Gidiyoni, ntaco bagufasha.
abo bantu wewe genda ubabwira uti umuntu wese azi yuko afise ubwoba nasubira inyuma aje kuraba umugore n'abana hariya ako nishiriyemo ati nasubira inyuma aje mwihema. Voilà, iki gikorwa ntaco ashoboye. Ngo amaze kubivuga uko nk'uyo mwanya nyene abantu 22,000 baca bagenda badasezeye ati twe turicomokeye kabisa ibintu ntavyo dushobora. Gideyoni asigaranye abantu bangahe? 10,000. Gideyoni rero nawe murumva yuko ibi nawe ntivyoreka kuguca intege. Wari witeze abantu benshi bagufasha hanyuma ukabona bagabanutse. Voilà, igikorwa wari witeze yuko gikorwa n'abantu benshi hanyuma bakagabanuka. Nawe ntivyoreka kuguca intege. Ubwo 18 Imana imubwira iti abo bantu baracari benshi Gideyoni. Batware ku yindi test. Batware ku mugezi jewe ndabagupimira. No kuvuga ngo Gideyoni ababwira baja ku mugezi ati abantu uza kubona bafukamye mu mazi bakanywa amazi bayafukamyemwo ucubashira ku ruhande. Abandi uza kubona bariko baranywa amazi nk'imbwa bataraguriza hariya nabo ubashire ku ruhande. Abo nibo mutegerezwa kujana. Abanyoye amazi uko kwimbwa babaye abantu 300. Abandi basigaye 9,700 bose shababwira ati nimutahe kibazo kirabananiye. Nimwiyumvire rero yakoranije abantu 32,000. Imana irabapima isanga abo bantu bose ntibakwije ibisabwa. Abantu bakwije ibisabwa muri abo 32 n'abantu 300 gusa. Rero abapatriote mu gihugu ntibategerezwa kuba bose, badategerezwa no kuba benshi, ariko baba bake bikimazi. Niyumvire Imana yabwiye Gideyoni iti teste ya mbere bagirira babwira uti umuntu wese yumva afise ubwoba agenda hariya. Ubwoba niwo mwampi wa mbere shetani akoresha kugira ngo abantu ntibashobore gushika kwihangira. Imana igiga selektiona nk'ubu mu Barundi abapatriote ingene bangana. Wewe uri kuranyumviriza woba muri abo bantu 300 mu miliyoni 12 canke 13. Mu bantu 300 boba selektione wobamwo. Mwibuke kakana turiko turavuga duti ubu turiko turisonzeshereza igihugu. Voilà, turiko turiyima, turiko turibabaza. Nukuvuga ngo wewe n'icupa rimwe ku munsi ryakunaniye guheba kugira ngo urabe yuko igihugu cokira. Wibabaze urabe yuko igihugu cokira. Uti nimba kutagendera mu miduga tukavyerekana no mu biharuro tuti nimba arivyo vyokiza igihugu reka kugendera mu muduga. Hanyuma ugakubitana imyereka n'abandi bakavukuvuna umurundi uriko ugomba kugendera muri za modoka. Abatama n'abatamakazi kubera ubarusha inguvu kanuga hariya. Iyumvira nawe, iyumvire nk'urugero wowe ushitseko gukunda igihugu. Ntihagire usubira kugenda na bisi mu ntumbero yo kwiyubaha kugira ngo dushike kuneza ya bose. Byukuri igihugu cy'u Burundi ntimubona yuko gikeneye abapatriote bukuri. Iri jambo ndaza kurigarukako nsozera. Reka tubandanye. Ubugira 21 Gideyoni agenda gutata. Ariko Imana imubwira iti nimba utinyaga Gideyoni jana nujya muntu yitwa Pura. Voilà. Imana irabona yuko Gideyoni agiza koba ariko mugabo imubwira iti jana na Pura. Iyo murenga umwe canke muri akagwi k'abantu canke iyo muri babiri ngo tubiri tuvura n'ubupfu. Muragira morale. Bagiye gutata mu Midiyani gusumburuka ivya Midiyani baba bariko baravuga kumbure bumve ingene bakwiye kwitwara. Ubwa 22 Gideyoni rero amanukana na Pura bagenda kwihema ry'Abamidiyani. Ngo bashitseho bumva umumidiyani ariko ararotorera mugenzi we ati mugabo nagize indoto z'umugesera. Ati nabonye umutsi mutembagara. Voilà. Uraza ugwa kwihema ry'Abamidiyani. Ati iryo hema rica rirubama. Na wamubwira ati nta nkeka iyo ni inkota ya Gideyoni.
uhoraho yagabuye abamidiyani mu maboko yiwe. Ubwa 23 Gidiyoni yumva yuko vy'ukuri Imana yabagabuye mu maboko yiwe kumwe Imana yari yabimubwiye. Nuko gwaca asubira inyuma, bari kumwe na Pura baja kubwira bamwe 300. Hanyuma rero acara bapanga. Nta bigwanisho bari bafise. Ikintu bari bafise ngo bari bafise inzamba, bari bafise imibindi, bari bafise n'ibimuri. Aca babwira ati ivyo muza kubona ngize aba ari ivyo namwe muza kugira. Majambo umurongozi ni wategerezwa kwereka akarorero abarongoye. Kumva bariko baravugana ibintu nk'ivyo vyamuhaye inguvu zidasanzwe. Yumvise yuko bimwe Imana yamubwira akwiye kubikorerako. Ubu wewe hari ico mwavuganye n'Imana uriko uragikorerako none? Ntugume mu majambo gusa, ja mu bikorwa, ugerageze, usubire ugerageze. Imana iguhaye vision kanaka ndabisubiramwo, iguha na strategy zo kugira ngo uyishikeko. Naho bitaba vyorosha ariko birakunda. Ubwa 24 ari nabwo bwa nyuma, ngo baragenda bashitse ahantu Gidiyoni arababwira ati kubita. No kuvuga ngo aravuza nabo baca baravuza. Baca bamena ya mibindi, bavuza na zanzamba, bafise na vya bimuri byari bimeze nk'amatoshi. Ngo abamidiyani babadukira rimwe bariruka, ngo batungwa nayo bameze, ngo barasubiranamwo, baracumitana, haba confusion. Hari gihe abantu basubiranamwo kubw'umugambi w'Imana. Hari gihe basubiranamwo kugira ngo Imana igucira inzira wewe yahaye ya mission kugira ngo woroherwe, kugira ngo ushobore gushika kuri rya hangiro yaguha. Gidiyoni arabirukako, abaratsinze urugamba, tabigwanisho vya rutura akoresheje imibindi n'amatara canke amatoshi canke ibimuri hamwe n'inzamba. Musi ushobora kubutokoresha imibindi, ushobora kubutokoresha inzamba canke amatoshi. Mukaba Imana yaraguhaye izindi strategy zo kugira ngo ushobore gushika kwihangiro yaguhaye. Ico mwavuganye n'Imana ni wowe ukizi. Strategy rero ziratandukanye. Usibone ko ndavuga kuca patriotisme. Voilà. Bamwe vy'ukuri baba bakunda igihugu. Umuntu akunda igihugu n'umuntu ababazwa n'ibintu biba biriko biraba bibi, akumva muri we vyohinduka ivyo bintu, akumva yogira uruhara kugira ngo ivyo bintu bihinduke. Voilà, ico ni kimwe mu vyerekana mu patriote. Burundi rero ubu kirakeneye voilà baba patriote 300. Ariko none gantuze wowe uri kuranyumviriza aho muri abo patriote banyotewe impinduka, banyotewe amahoro, banyotewe kubona iterambere ry'igihugu c'u Burundi, bababazwa n'ukuntu abarundi babayeho kandi bategerezwa kubaho neza. Wewe turi muri abo, je ndafise ubwoba ko wewe wowe urimwo kabisa. Kubera ikinyene nagomba ndabashikiriza umugambi. Ishikirije abo bantu baba patriote, abo bantu bafise ibimenyetso mpije kudondagura. Utari umupatriote ibi ntivyirirwe biramumarira amamega yiwe canke internet yiwe. Uze duti aba patriote iyo bari kwisi yose. Voilà. Ibi ntibisaba imyaka. Voilà. Urashobora kuba urugwaruka utari umupatriote, urashobora kuba urumutama utari umupatriote, mugabo urashobora kuba urumutama ukaba umupatriote, urashobora kuba urugwaruka ukaba umupatriote. Mu Gifaransa bavuga ngo l'union fait la force. No kuvuga ngo ingufu iyo zimaze kuja hamwe kiba ari ikintu gikomeye cyane. Gidiyoni vyabaye ngombwa yuko ajana n'abantu 300. Naho abantu ibihumbi 31,700 bose bari basubiye inyuma. Twifuza rero kubaka application y'ishure ry'abarundi bose. Application uzoraba muri telefone ukayiteresharja, hanyuma iyo application ukayironkeramwo information zose dutanze. Ari ico dushize kuri YouTube, cyangwa kuri Facebook, canke kuri WhatsApp ukakiboneramwo. Tugomba gushiraho iyo application. Application ni uburyo bufise security, bufise umutekano, uyirimwo nta umubona ndetse uri kuri systeme canke uri ko arakoresha systeme.
bafise imyidondoro canke amazina y'ababa bari muri iyo application bose. Reka ntanga akarorero nka application ya Kanguka, nukuvuga ngo umuntu ari muri application ya Kanguka ntashobora kubona mugenzi we. Mugabo abantu bafise iyo systeme abo muri Kanguka barabona abantu bose bari muri Kanguka. Nukuvuga ngo murazi yuko winjiye muri application wandika izina ryawe ukandika email, ivyo vyose biba birimo bo baba babibona muri systeme. Rero ba bantu baba vrai patriote bipfuza ko igihugu c'u Burundi gikira, bipfuza yuko amahoro asasagara mu Burundi, bipfuza yuko abarundi muri rusangi babaho neza, bazoca bakoranira muri iyo application. Kuri kw'Imana jewe ndazi yuko iyo application igiyemwe abantu bamwe bukuri bakunda igihugu, bipfuza yuko igihugu c'u Burundi gikira. Tukavuga duti umwe arinjiye, uwugira kabiri arinjiye, uwugira gatatu arinjiye, turi kuri iyi discipline. Voilà, ngiyi discipline twafashe. Abantu 10 baba vrai patriote, abantu 100 baba vrai patriote, abantu 300 baba vrai patriote. Bazotera baduga ni wa muco uzoburi kurarasira Burundi. Turifuza yuko abo bantu amazina yabo abari muri systeme. Ngo dushitse kuri wa munezero satani yatunyaga, twawugaruje tuvuga duti biroroshe. Abantu bagwanyura urugamba rwo kugaruza umunezero satani yari yaratunyaze naba bagwa gasore, voilà, bandadaye, voilà. Mwende majambo babita intwari, babita abahizi. Abantu bose rero, abanyagihugu bose ntibashobora kuba abahizi, voilà. Ico gituma tuvuga ngo abantu bari kumwe na Rwagasore mu guharanira kwikukira baraba naba. Ibyo gukoranira hamwe muri WhatsApp nivyo biradufasha. Murazi yuko ariko atasekirite bifise, hariho utinya kuja muri WhatsApp kubera mugenzi we yo hava mubona, kubera yo hava girira ikibazo, ivyo murabizi namwe. Iyi application abantu bukuri nibo bazoyijamwo, uzoyinjiramwo vyukuri wemeje, ufise ivyo wiyemeje. Uti ngaha ajewe kubw'igihugu c'u Burundi kugira ngo gikire, niyemeje guhagarika iki. Igihugu c'u Burundi gikire ntihakenewe abarundi bose, ntihakenewe imiliyoni 12 z'abarundi. Oya, hakenewe les vrais patriotes, baba patriote bukuri bafise ikintu kiri ku mutima kibababaje, bumva bati no, enough is enough, trop c'est trop, ibintu birageza ahantu, ibintu sinshobora kuguma ndabisengerako, je ngo banibabaze mpaka dushitse kuri umunezero. Abo nababwiye ko atari benshi, voilà, abo barashobora kuba ari 300 muri vya bihumbi 32. Jewe rero wewe ndibatsa yuko wewe uri kuranyumviriza ushobora kuburimo. Ubu harageze ko tubaseriye bagabo. Bagidiyoni ndabona yuko bahagurutse, je ndababona sa ama esprit aradutse. Bagidiyoni, ubu Gidiyoni yandikwa muri Bibiliya, isi yose iramwiga, natwe turiko turamwiga ngo umuhizi mu kwizera. Ngarutse kuri rya jambo naherako, ni kubera iki Gidiyoni yitwa umuhizi mu kwizera. Gidiyoni yiswe umuhizi mu kwizera kuko yakoranije abantu 32,000, hanyuma Imana ikabagabanya ikabashitsa kuri ya 300. Nukuvuga ngo ngaho utafise ukwizera, wari wizeye yuko igitigiri c'abantu benshi ari bo bogufasha, hanyuma ugaca ujana n'abantu bakeya, murumva yuko bica ingufu, murumva yuko bica intege. Gidiyoni iri gufumagira ati no, jewe Mana aya wapi, je igikorwa wampaye je ntaco ngishoboye kabisa. Abo twagomba tujane bari kumfasha urugamba, uciyubagaba kuri urwo rugero wapi jenda bivuyemwe. Gidiyoni rero arizera yuko ari kumwe n'Imana ashobora gutsinda urugamba. Gidiyoni agira ati jewe sinigwanira, jewe ndahagarara vuza inzamba, Imana iraza gukora ibisigaye. Cyatumye Gidiyoni aba umuhizi. Ngomba sabe rero kino kintu,
muri mwebwe muriko muranyumviriza aha mw'ishure ry'abarundi bose ndazi neza yuko hariho abahinga, ndazi yuko hariho abazinanye n'abantu b'abahinga karuhariwe mu gukora ayo ma application, abantu bafise ubuhinga mu vya informatique, abakodere, bamwe bita abakodere canke abaprogramere. Turakeneye abo bantu kugira ngo badukorere iyo application, bayijeko, bayikore, bayubake, tuyironke mu gihe kitari kirekire, hanyuma tuyishire ku buhinga umurundi wese ashobore kuyironka vyoroshe, ayiteresharije. Voilà, hari inzira rero zibiri zo kuyikora. Ubwa mbere, uwo muntu arashobora kuba ari umupatriote, akumva ubutumwa bumuryoheye, akumva ubutumwa bumuteye intege, akavuga ati ko nsanzwe ndabizi ibi bintu, ko ari impano nsanzwe mvise, reka iyi application ndayikore, ndayitange muri ico gikorwa idufashe. Ikaba ari intererano yiwe. Nico gituma tuvuga duti umwe wese ategerezwa gutanga ico ashoboye. Hari abazotanga uburyo bw'amahera, hari abazotanga ivyiyumviro, ubwenge, ibikorwa biratandukanye. Kabiri nuko uwo muntu w'umuhinga canke azi umuhinga, azi ivyo bintu, ndabivuga neza, ashoboye ivyo bintu kandi ndazi neza yuko bariho. Tubwire, tuvugane, twumve uburyo asaba ingene bungana, gaye navyo mw'ishure ry'abarundi bose. Nawe iyo application tuzoyigira karavyo, ntizotunanira kugura. Rero nako ndababwira nti mesherezami, rero jewe ndumva neza yuko impwemu ya patriotisme, impwemu yo gukunda igihugu igiye kuvyuka, igiye kudugaje ku rwego rwo hejuru. Abivuze ntihakenewe abantu bose, hakenewe abantu b'umutima gusa. Hakenewe, erega Imana ikeneye rakarite, ntikeneye rakantite. Imana ntikeneye igitigiri kinini, ahubwo ikeneye igitigiri naho coba ari gito mugabo c'abantu bari mukuri, abantu batunganye, abantu bumva vy'ukuri yuko igihugu c'u Burundi gikeneye gukira. Ega utabona yuko kigwaye, nta nuko wokenera yuko gikira. Yuko abantu bashonje, utabona yuko abantu bababaye, utabona yuko abantu barushe, wumva ivyo wobijamwo ngo bikumarire iki? Nta kintu na kimwe vyogufasha, kuko ubona yuko abantu bamerewe neza. Voilà, navyo ni navyo vyishe abarongozi bacu. Babwira abantu ngo barahaze kandi abantu bashonje, bakabwira abantu ngo baranezerewe kandi abantu bababaye. Wewe ushobora kuba udashoboye gukora iyo application, ariko turagusaba yuko woterera uburyo uko ushoboye kugira ngo iyi application ishobore kuboneka. Izodufasha ibintu vyinshi. Iki kintu ca internet ntitugifate minenekwe. Ubwa mbere na mbere bwobwo caje nk'inyishu kuri twebwe kugira ngo Uburundi bushobore gukira. Nimba no kwiyicarira mu kumba kanje, hanyuma nkavuga ibintu, ivyo bintu bikagira impact canke bikagira ico bigize ku buzima bw'abantu bari mu mihinga itandukanye, iki ni kimenyetso c'uko n'Uburundi bwoshobora gukira mu kanya gatoya. Bara ibi rero ndiko ndabivuga, ndizera ko hariho ababitahura. Si ngombwa ngo bitahurwe na bose, oya, yuko bitahurwa na babahizi 300 gusa, 300. Mu Burundi tworonka abahizi 300 gusa, bamwe bukuri ba vrai 300 bipfuza yuko Uburundi bukira. Ndasubiyemwo, abahizi voilà nka Gideyoni 300. Pemporute aho bari, naho yo bari muri Amerika canke muri Canada canke muri Afrika y'Epfo canke muri Malawi canke mu Bushinwa canke mu Burusiya, bafise uwo mutima, bari muri iyo mpemu, bahuje umutima n'inama, abo bantu 300, abo bahizi 300 boshobora gukiza Uburundi. Kandi ivyo nivyo bigiye kuba. Abona bahizi 300. Tuvuze duti umuntu yoba afise ubuhinga, umuntu yoba azi ubuhinga abikore. Mwibuke nk'abantu bakoze idarapo ry'u Burundi, mwibuke nk'abantu bagize ururirimbo ruhayagiza igihugu, mwibuke nk'abantu bagize Burundi bwacu. Abo kwari kwitanga, voilà. Ariko habaye umunsi mukuru, habaye ibirori,
baravuga bati iki kintu cyakozwe na naka, iki kintu cyakozwe na naka, byo nta teka risumba iryo. Abantu baharaniye kugaruza umunezero naba. Voilà, aba n'abahizi. Bona rero amaraso mashasha, ivyiyumviro bishasha, ingendo nshasha. Ndabona ibihe bishasha ku Burundi. Reka ndangize ndakwipfuriza ko woba muri abo bahizi. Fatanye kandi dukora ibishoboka byose kugira ngo iyo application ishobore kuboneka. Tukeneye umuhinga, turakeneye umuprofessionnel ashobora kubidufashamo. Nimba ari wewe cyangwa uzi uwo muntu, umutubwire kuri iyi nimero uza kubona ngaha kuri iyi video. Je ndizeye ko ari abantu b'abarundi b'abahinga muri bino bintu. Reka rero iyi nkuru ya Gideyoni itubere ikirore. Voilà, ikigwa cabaye kirekire ariko ndizera yuko muza guhezaye. Mwibuke muzirikane ko turamatara amurika umuzimagiza. Kino gihe naho Uburundi burimwo umuzimagiza. Urakeneye ayo matara. Ayo matara ntakenewe kwaba menshi cyane. Oya, hakenewe amatara y'abantu bari seriye. Iyi internet ntitwigisha ubusa, ntitwikinisha, irashobora gutuma dukoranira hamwe tukagira ikintu gikomeye. Imana nibahezagire. Reka twibandanize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Mwibuke ko turi muri rwa rugendo rw'amahoro. Aha kandi ntiturekura kugeza igihugu cy'u Burundi kironse amahoro arama. Gushika dutanze ishimwe ku Mana tuvuga duti Mana warakoze kutugaruriza umunezero. Mana warakoze kuduha amahoro. Voilà. Wo bibonesha amaso yawe ukavuga uti bimwe nari narumvise ndavyiboneye. Voilà. Ijambo ry'Imana riravuga ngo banarihebuye ntizera kuzogirirwa neza n'uhoraho mw'isi y'abakiri bazima. Ibi bintu uzobibonesha amaso yawe, ndabivuze mu izina rya Yesu canke mu izina rya Yesu Kristo. Amen.